Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Amafaranga leta igenera abinjiza ibintu mu gihugu badatanze amakori yabandanya aduga. Akarorero amafaranga leta yakoresheje mu mwaka w'ibihumbi 2020 ushira uw'ibihumbi 2021, amafaranga yagiye mu binjiza ibintu mu gihugu badatanze amakori angana n'imiliyaridi 157 z'amafaranga y'amarundi, mu gihe leta iba yategekanije miliyaridi 18. Ubwo busumbasumbane bukaba buhagaritse umutima abahinga mu by'ubutunzi, aho babona yuko leta ihatakariza ibitari bike mu butunzi. Noneho kugwa iki kugira amafaranga agererwa ico gisata ntabandanya bumurengera? Inyishu ni muri kino kiganiro kw'isoko, mukagishikirizwa na Josine Kaze. Ndabahaye ikaze. Yishura ku bibazo vy'abashingamateka ku munsi wa mbere igenekerezo rya 2023 Rusama uyu mwaka, umushikiranganji w'ikigega ca leta Domitien Ndihokubwayo yamenyesheje ko bigoye yuko leta itegekanya neza amafaranga agenerwa abinjiza ibintu mu gihugu batarisha amakori. Emile Nibasumba wa Radio RPA yarakurikiye ico kiganiro, aratubwira mwido nido. Umugwi w'amaho ujejwe ivy'ubutunzi mu nama nshingamateka, umushikiranganji w'ikigega ca leta yawishuye ko hazokongerezwa inguvu mu gutunganya ibijanye n'amakori n'amatagisi ahebegwa bakura ibintu hanze kugira ngo angane n'ayaba yategekanijwe. Naha yategekanywa ari miliyaridi 18 z'amarundi mu mwaka w'amafaranga w'ibihumbi 2020 ushira w'ibihumbi 2021, ayo makori n'amatagisi yahebwe yararenze miliyaridi 157. Ni hafi incuro 10 ayari yategekanijwe. Ayo mahera akaba yagiye ararenga urugero rwategekanijwe kuva mu bihumbi 2015. Kuri uwa mbere ariko arasigura integuro y'ibwirizwa iraba ingene leta yakoresheje uburyo mu mwaka w'amafaranga w'ibihumbi 2020 ushira w'ibihumbi 2021, umushikiranganji Domitien Ndihokubwayo yavuze ko bigoye gukurikiza ibiba vyategekanijwe mu bijanye n'ayo makori n'amatagisi ahebwa. Nonse romani wazi yamahera ya generation nabironka kuko nta suruse yayiza kubaho, ntabuza kuzana ico kintu bagomba kwenzone bezosi na vya bindi vya development navyiza ko ucubura vyose ingati menye. Nico kimwe naba bagwiza tunga avuga ati jewe ndashobora kuzana umugambi uremereye, kwari umugambi uremereye rero ndakeneye ko leta nayo ishigikira. Mu kunshigikira no kuvuga iki ni naba ngomba kuza gukora umugambi w'ibi nibi nandakeneye uturusho dusanzwe turi mu mategeko, uturusho turi mu mategeko. Muri ico gihe naho nyene uvuze ati ntunze akawujana mu kindi gihugu, vya bindi yagomba kuza gukorera ngaho uzoza kubigura mu kindi gihugu. Ugiye kubigura mu kindi gihugu naho bazoshira ko amakori naho nyene uturusho bigura bizimvye. No kuvuga igihugu cacu nikizigira giterebe. Kuva mu bihumbi 2015 igice kinini cyane cyayo makori n'amatagisi ahebwa na leta bita exoneration mu gifaransa yahebewe abikorera utwabo bita investisseur privé mu gifaransa. Mu mwaka w'amafaranga w'ibihumbi 2020 ushira w'ibihumbi 2021, abo bagwiza tunga bigenga bakaba bonyene bahebewe imiliyaridi zirenga 127 kwijana na 57 zahebwe na leta muri uwo mwaka. Faustin Ndikumana muhinga mu by'ubutunzi ntarya umunwa, kubwiwe ibijanye n'ubwo burusho bikwiye guhagarikwa, hama itegeko ritunganya ibijanye n'amakori rikabanza rigasubirwamwo. Mukurikire yari kuri mikro ya bagenzi bacu bo muri Television Renaissance. Ibijanye n'ama exoneration twuvuga ko arakamara muri iki gihugu cy'u Burundi. Barakunda kuvuga ngo ama exoneration ngo atangwa ngo kubera ngo abantu ngo borohereza ngo abagwiza tunga. Oro ntaja muri byo korohereza abagwiza tunga, menshi agenda mu bindi. Naye agiye mu bitango kweza abagwiza tunga usanga batagenda ngo barabe neza icari karakora. Nabo bigira abagwiza tunga ugasanga ni ba abantu bafise ubutegetsi hana hariya b'abanyepolitike
tegeza kura kurubigize ngo nabagno bagwiza tunga ngo niyo masosiyete y'abagwiza tunga ngo tegeza ngo hari imodoka nguzana ngo ari imwe ngo ikintu nguzana kubera ngo uri umushinga amateka ngo uri umushikiranganje ngo uri iki ngo uri mu general ngo tegeza kuzana ngo utarishikore ivyo ugasanga abantu ariko arabira ko amakori imwe mugasanga ni benshi umuntu akiha exoneration ngo nuko ari kemabanga agasura kwiha yindi exoneration ngo yoroje kubera ari umugwiza tunga amategeko atanga exoneration ni menshi ari ngo ni zawo bera arabona ngo api yacitse adebe yose mutanga exoneration hariho umushikiranganje ngo bikega cyare arashobora gutanga ubwiweje ntibanavuze ngo namategeko bigarukiriza we hama rero nta transparency ingene gukorerwa mu muco hakaba na evaluation mbega yagiye muri exoneration izo miliyoni 150 za muri exoneration igihugu cungukiki mu myaka 5 wasanze ari miliyari 1000 n'ayandi y'amarundi araho onye ngo amaze kugana ngo na exoneration ukarindira iyo investissement yabaye ukarondera ubwo buzi bwatanzwe ukabura mugabo ugasanga leta agahombo kari muri leta ni kanini amashuri hamwe ntiyubatswe neza abana biga bicaye hasi abanyeshuri kugira baronke bourse ugasanga ni ingorane niki mugahari naho ngo ama exoneration miliyari 150 abo kaje kari kadahagaraye igigurisha kuvaho kiri nje gituma dusaka ama exoneration banza guhagarara yose ahandi leta itumisi subvention niko bavyita leta itoza amahera twese tugatanga amakoni wishaka gufasha ikamusubvention. Ishirahamwe rijejwe gutoza amakori Obert rirerekana imigwi 6 isanzwe yegwa n'ubwo burusho bwo kutariha amakori kuvyinjira mu gihugu. Umugwi wa mbere ugizwe n'abagwizatunga hagakurikira imfashanyo zo hanze zigenewe leta. Umugwi wa gatatu ugizwe n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi n'amashirahamwe mpuzamakungu. Umugwi wa kane urimo amashirahamwe atarondera inyungu za leta, amashengero n'amakoperative. Mu mugwi wa gatanu tuhasanga abashinga amateka n'abakenguza amateka. Hanyuma umugwi wa nyuma ugizwe n'abategetsi mu gisirikare no mu gipolisi. Ni hano duce dusozera ikiganiro ku isoko cuno munsi. Josine Kazenije nariko ndakibashikiriza, ndabahaye isango mu kindi kiganiro naho ubutaha. Cari ikiganiro ku isoko.